bakunze ibikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, abaho amahoro ya Kristo Yesu aganze mu mitima yanyu. Bavandimwe, Imana ibaheze umugisha ku muco mwiza ukwimenyereza kwigaburira ijambo ry'Imana. Uyu ni umuco mwiza. Hari igihe abantu bafata umwanya munini wo kugaburira ubuzima bwabo ibintu bitabafatiye akamaro. Fata umwanya ugaburira mu mutima wawe ijambo ry'Imana. Ibi nivyo kurya bikomeye cyane. Yesu aguhezagire. Abadusengera, abadushigikira, Yesu abahezagire cyane. Turabakunda bavandimwe. Uvirize inkuru nziza ndagufitiye kuri uyu munsi. Ijambo ryanditse mu cete Paulo yandikiye Abakorinto bakabiri, igice cya 4 umurongo wa 16. Iki cete Paulo yandikiye Abakorinto. Haleluya. Nico gituma tutihebura naho umuntu wacu okurukoba ariko arabora, ariko umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Amen. Naho umuntu wacu okurukoba ariko arabora. Uyu muntu wacu ukurukoba uramusiga, uramwambika neza, uramugaburira, uramufata neza, ariko agasaza hakagira igihe amavuta atagifata, hakagira igihe ibintu byose wakora bikanga. Kubera iki? Ariko arasaza. Hariho n'abandi banga kuko bamubwira ko akanga ko asaje, akanga ko akuze. Nivyo uvyanga ubireke. Umuntu wacu kurukoba iyo tuvyutse, iyo tugize anniversaire, aba ariko aregereza kuko ariko arasaza. Mu gitabo mu yindi version bavuga ngo ihema, ingando yacu niyamaramuka isambuwe, uyu mubiri wacu hari umunsi usambuwe. Haleluya. Ariko umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Niki kiza gihindura umuntu wacu w'imbere? Bavandimwe, ijambo ndagufitiye niki? Niri rivuga ngo mbega umuntu wawe w'imbere ahagaze gute? Ararya neza? Mu byukuri ararya neza? Aravyuka akarya? Ku mugoroba ararya? Ku murango ararya? Cyangwe ivyino si byaragutwaye umwanya wose ku buryo umuntu wawe w'imbere atakikibuka yuko ahaba? Bene data, mureke twigarurire. Naho umuntu wacu kurukoba ariko arabora, hariho umuntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Ndakwifurije ko umuntu wawe uyu munsi wa none uhaguruke umugaburire. Iyo mbyutse mu gitondo kazamura amaboko yaje ku Mana, karirimbira umwami, mba ndikunda gaburira umuntu wacu w'imbere. Yobu yaravuze ijambo ryiza, igice cya 23 umurongo wa 11, yaravuze ngo ikirenge cyanje nacometse mu cayo, inzira yayo narayikomeje sinakikama, taho nasubiye inyuma ngo mve mu byagezwe byawe. Murongo ukurikira, nashize umutima ku majambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndayashira ku byo kurya bintunga. Ijambo ryayo narishize mu mutima wanje. Haleluya, haleluya. Kuruta ibyo kurya bitunguye umubiri wanje. Ni naco gituma mu bibazo Yobu yahuye navyo byo kugwara, byo gufusha, mugabo ubugingo bwe bwagumye ari buzima. Haleluya. Yaravuze ngo uyu mubiri wanje ni wamara kubora, zareba umwami wanje mfise uwundi mubiri. Sifa kwako Yesu Masiya. Zareba umwami wanje mfite uwundi mubiri. Umva, inkuru nziza ndagufitiye niyi. Mbega uzinduka ugaburira umuntu wawe cyangwa uw'inyuma yaraganjije? Reka mvuge ibintu nka 3 cyangwa 4 biza bigaburira umuntu wacu w'imbere. Ikintu ca mbere ni ijambo ry'Imana. Mwene data, ndagusengeye ngo Imana iguhe inyota yo gusoma Bibiliya. Ico kidayimoni, ico kintu kikubuza gusoma Bibiliya, uwo niwo mwansi wawe wa mbere ufite muri nosi y'abazima. Kuko ijambo ry'Imana, ijambo ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'umutima, nibyo biza kurya biza bigaburira umuntu wacu w'imbere. Oh, haleluya. Akaguma nezerewe, akaguma yuzuye amahoro n'umutima. Haleluya. Umuntu wacu w'imbere akaguma yuzuye ubwiza bw'Imana. Kubera iki? Azarya ibyanditswe byera. Haleluya. Yaravuze Yeremiya 15 umurongo 16 ngo ijambo ryawe ryarabonetse, maze kuribona ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbazo umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyiringabo. Ijambo ryawe ryarabonetse ndarirya. Zaburi 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nabitse ijambo ryawe umutima wanje mwami, kugira ngo noye kugucumurako.
hari akageso kagomba kakwizingiraho umwanya wose. Fata usome ijambo ry'Imana, fata umwanya w'ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Uko dusoma ijambo ry'Imana niko ikinyoma cy'abadayimoni kiguma kiva ku buzima bwacu, niko kamere ziguma zishoboka ku buzima bwacu. Ndakwifurije impemu yawe y'imbere, umuntu wawe imbere uzi umugabo w'ijambo ry'Imana. Dawudi we yaravuze ngo narifashe ijambo ryawe ndaribika mu mutima wanje ngo kugira ngo noye kugucumurako. 105 iyo akavuga ngo ijambo ryawe wa Mana we nitara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Oh, haleluya. Urakeneye kuva mu mwijima, hariho ijambo ry'Umwami. Zaburi 119:50 bavuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Ikimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe Mana ryangize muzima. Urakeneye ko umuntu wawe imbere abaho anezerewe, abaho aguwe neza, abaho amerewe neza. Soma ijambo ry'Imana. Iyature ko ijambo ry'Imana biba ijambo ry'Imana mu buzima bwiza. Oh, Mana iguhezagire. Ikintu cya kabiri, taravuga icya kabiri, Pawulo abwiye Abakolosayi ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye kandi rigwijije ubwenge. Ijambo rya kabiri, injya ya kabiri ni ubuzima bwo gusenga. Dawudi yaravuze muri Zaburi 27:4 ngo ico nsaba Uhoraho ni kimwe kandi ico zo kwitwararika ngo nukuba mu ngoro y'Umwami, nukuba mu ngoro y'Umwami wanje iteka ryose. Ico nsaba Uhoraho ni kimwe kandi nico ubuzima bwanje buzo kwitwararika. Itwararike gusenga, itwararike gusoma ijambo ry'Imana. Dawudi yaravuze ngo Mwami nofuma mpagarara ku mbarazani z'ingoro yawe aho kuba hanze. Haleluya. Zaburi 84:1 ukavuga ngo Mwami we erega amahema yawe nayigikundiro. Ndakwifurije ubuzima busenga. Umuntu wawe imbere ndakwifurije kumugaburira ivyanditswe vyera. Haleluya. Umugaburire ijambo ry'Imana. Haleluya. Umugaburire ubuzima bwo gusenga, umugaburire ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Mu Pawulo abwiye Abakolosayi aravuga ngo Abatesalonike musenge ubudasiba, musenge ubudahumeka. Ubuzima bwo gusenga buganza ubuzima bwawe. Haleluya. Bene data, ndakwifurije gusenga. Umutahe udahomba, amasengesho yawe abuzukuruza bawe hari umunsi bazoyimbura. Haleluya. Amasengesho azasiga umurage mwiza ku bazodukomokaho, azasiga umurage mwiza. Urifuza gusiga umurage mwiza mu bana bawe? Senga. Umuntu wawe imbere mugaburire amasengesho. Reka gukorera Imana utadusenga, reka gukorera Imana ugahura n'amasengesho mugiye gusugiye mu gikogwa. Oya, gusenga bibe ubuzima bwacu bwa misi yose. Kurya tudashobora kubaho tutarya, tutagaburira uyu muntu wacu w'inyuma, ariko dushobora kubaho tugaburira umuntu wacu w'imbere. Uko tugaburira umuntu wacu w'inyuma, ariko tugaburira umuntu wacu w'imbere, azarya ijambo ry'Imana, akarya amasengesho. Ikindi cya kabiri, azarya ubuzima bwo gushima, ubuzima bw'amashimwe. Iyo turiko turabwira Imana ubukuru bwayo, iyo turavuga gukomera kw'Imana, iyo turiko turavuga ineza y'Imana, iyo ubuzima bwacu butaganjijwe no kwidoga, imyidogo, ndagowe, ndapfuye. Oya, subiza amaso inyuma, urabe bya bindi yagukoresha bikomeye. Dawudi yaravuze ngo zoshira umutima kubikomeye yankoreye, kuko nzo kwibuka ibitangaza byabo za kera. Zoshira umutima wanje kubikomeye wakoze. Bwira Imana ivyo yagukoreye bikomeye, yishimire, vuga ubukuru bwayo, reka gushira amaganya mu mutima wawe. Haleluya. Iyo umutima wawe, umuntu wawe imbere, iyo wamujura amaganya, aza guharifira, uzuza ubuzima bwawe amashimwe, uzuza ubuzima bwawe indirimbo sha, uzuza ubuzima bwawe indirimbo z'amashimwe. Ririmba Zaburi, vuga amazaburi, shima Imana, vuga gukomera kw'Imana. Rinda umuntu wawe imbere, tumugaburire amaganya, ahubwo umugaburire amashimwe. Imenyereze kuririmba indirimbo, hariho Zaburi ivuga ngo Pawulo abwiye Abaefeso 5:19 arababwira ngo muririmbe Zaburi n'indirimbo z'amatazirano za mwemu, muririmbire mu mushuragire Umwami wacu mu mitima yanyu. Indirimbo zigaza umutima wawe. Ibintu bitatu bizabigaburira umuntu wacu imbere. Ijambo rya mbere ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ubuzima busenga. Icya gatatu ni ugushima Imana. Umuntu wacu w'inyuma agenda asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Reka ndagusengere. Ndasengeye uyu muvandimwe uri kuranumviriza, umusukemwo inyota yo gusenga. Umuntu wacu w'imbere
ararya kurya ngaburira umuntu wacu w'inyuma kandi ariko arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere ngo ahinduka musha iyo twamugaburiye iki ijambo ryawe. Ndamusengeye ngo muheze inyota yo gusoma Bibiliya. Kiriya gidayimoni cyagiye kuri Bibiliya ye, kiriya kintu kimubuza gusenga, kiriya kintu kimubuza gushimisha umutima w'amashimwe, ndakirukanye mu buzima bwiwe. Mwongereza inyota yo gusenga, musuke mu muko gusenga, mwongereza ubuzima bwo gusenga biganze ubuzima bwiwe, gusenga biganze mu mubiri wiwe, gusenga bibe ubuzima bwe bwa minsi yose. Urakoze mukunzi wacu Yesu, urakoze mukunzi wacu Yesu. Ubuzima bwo gusenga buganze mu mubiri wiwe, ubuzima bwo gusenga buganze, haleluya, inyota yo gusoma ijambo. Dawudi yaravuze ngo kurya impongokazi ihuzagizwa irondera imigezi, ariko imitima ye izo zihuzagizwa irondera ijambo ryabo. Mbere yuko yikonekta n'abantu, mbere yuko yikonekta avugana n'abantu, mwami nabanze yikonekte nawe, nabanze yikonekte nawe. Mbere yuko aza kubwira abandi ibyawe, nabanze asenge mwami, haleluya. Mbere yuko tuvyuka tugatambuka, reka tubanze dushime, wumva amatazirano yacu ava mu kanwa kacu azamuka iwawe Mana. Oh haleluya, urakoze mwami, urakoze, uduhe umutima wacu guhorora imaso, tumugaburira umuntu wacu imbere, ni nawe uzobona Kristo. Urakoze, amashimwe akugarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Mugire umunsi mwiza w'umugisha, murakoze.